abasirikare b'abarundi s'abacangero bisubiyemo abasirikare b'abarundi ni intwari baramize akaburi k'abagabo. Itangazo ryerekeye umuriro wadutse mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu yuko urwamo rw'amasasu menshi bwumvikanye ejo hahise igenekerezo rya 31 Ntwarante umwaka w'2026 guhera igihe cy'isaha y'ijoro mu gisagara c'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura wavuye ku muriro wadutse mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare iri mu ikambi yo muri zone Musaga komine ya Mugere. Ivyahononekariye ni ibi bikurikira: abitavye Imana n'abantu bagera ku 13, abakomeretse ni 57, harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makace amwamwe. Ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratukombera. Naho iryo sanganya ryashitse, urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abenegihugu bose yuko naho batakaje ibikoresho u Burundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nk'uko vyari bisanzwe biri. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya, byongera byifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Mu kurangiza, urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi dusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bongere bagume barikanuye. Hagize ubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande kavyo vyonone. Murakoze. Ababuze ivyabo, induga, amazu, mwumvise yuko n'igisirikare cabuze amazu n'ibikoresho vyahiye ivyo nyene. Ubwo bashoboye tutanga kuvuga ngo tugire sinzi iki kibazo ntacyo nobishura kuko sindi umuhinga wacu mugabo iconze ivyo bikoresho vya gisirikare nta silence bifise. Imodoka za gisirikare zirafise silence, ivyo navyo babituma ko kugira bigwanye umwasi, none bishitse bigasohoka ata mwasi biteye ngo nta silence iri. Mugabo ico nosaba abarundi barakunda kuduhamagarira kugirisha ico bita assurance y'amazu n'imodokari. Tugiye mu makompanyi ya assurance nayo gukinga impanuka zikunda gushika umuntu azitetse. Nibaza rero nk'ubise inzu iri muri assurance yuko ashobora kugira declaration kuko iyo nisanga n'izindi kuko siwe yabishatse ntibyamuvuye natwe ntitwavyatuvuye. Rero nico gituma bahamagarira abantu ati amazu yanyu sinumva igene umuntu agisha assurance y'imodoka akareka kugisha assurance y'inzu yiwe, kandi inzu nizimvye mugabo niyo bakamake ku modoka ari bashaka. Rero twoza turagerageza kuko hashobora kuza n'igihuhusi kigutwara inzu igihuhusi urihishana. Urumva rero amasaha nkaya ni ibintu usanga rero tudategekanya kugira ngo tugirishe assurance. Assurance y'ibigwanisho ku isi yose niho babigirira, mugabo sinzi ko bazovyiga mu nama nshingamateka bagashiraho assurance y'ibigwanisho. Murabatuma nibagira ati nimushire mwibiye hashitse bakabishira mu bizoba ari amatavya y'amavuta.
mugabo aya masanganya nayo ikindi naco ntiyabakora gushika mu gihugu cacu kuva jewe naruka sinebumve isanganya nk'iri mu bwa mbere ishitse kuva no mu bindi bihugu biramaze gushikaho mbere nko muri za Congo Brazzaville byarashitse ngo byatikije inganda nyinshi gusumba twebwe Imana yarakinze naho numvise ikigira bingana ko habaye ibihumbi n'ibihumbagiza twebwe Imana yarakinze yamana dusengera dufashije cyo kwita amadega yabaye kuko mwabibonye byari bisohotse iyo bigira nkuko byari bisohotse ingana za butiki rero Imana yatwumvi irakinga bamwe bararokoka abo nabo yahamagara twavuze yuko twahonjeje n'imiryango amakambi yegereye abene igihugu iki ni ikibazo kitoroshe kandi uko kimeze amakambi uko yari ameze kera duhenga mu gisagara ca Bujumbura hatanguye aya makambi mubona za Kamuha yekambi yo mu Ngagara izi kambi za batayo para za bazi hariya amasanganya kare zigitangura nta mihana yari hegereye je ninje mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo umunani n'icenda gushika kw'ibarabara aya kuri international no ngaha ku ruzi muha nta muhana n'umwe waruva gushika kuri Petit Seminaire umuhana wa mbere Petit Seminaire mu Kanyoka mugabo murabona amakambi yari haje kuva kera ndetse tucikukira 1962 mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose muze murabe kare mu bisanzwe ikambi y'igisirikare yatezwa kuba ahantu novuga hiyaguye atamihana ihegereye mugabo kubera ibihe twagiye turacamo hariho abagiye baregera amakambi bwa mbere kugira ngo imiryango yabo itekane bakaza barashira hafi y'ikambi ngo bacungere hanyuma baza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi imihana icifata n'amakambi aha rero iyo habaye ingorane niho duca tubona ibibazo umugabo imbere y'igihe ibyo bikiba babona yuko ari urukiza mugabo twamatungo bati nyabuna reka kwegera amakambi ariko aho ushitse ikambi hose haraza amabanga ubu niyo nuko uvuga ikambi isa yagutse imihana iri kure gatoya mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayigirije kwa matsu ati none amakambi azokwimuka abise abubatse sinzi mu mategeko kimuka ubuju bwa mbere cyangwa ubuju bwa wo gusanga mu itongo akubaka neza agashaka kubwira ati mbisu hafi wewe utuhaka cyangwa hava ubuju bwa ikindi naco kugira ikambi ije ahantu ntubwire ngo se vyigwa binini ikambi ntibashira ahantu kugira ngo bashire ikambi baba bafise ikintu bagomba gukora ikambi ije ahantu kugira ngo ikingire neza imbere z'igihugu ikingire igihugu muko umuntu ashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu nico gituma rero ivyo no kubyitondera kandi inyishungira mushamo yumva ikambi ishobora kwimuka ko ni inkingi y'igihugu wimuye ikambi uca wimura n'urubibe kuko ikambi iri ngaho kugira ikingire imbere z'igihugu abasirikare banse kuja muri Kongo yuko ari baba babigize umusirikare we yagize ibyo kubera yanka kuja muri Kongo yari umusirikare w'umurundi mu nyigisho duha abasirikare bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato wowe niwe dushaka niwe twakira nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare uje barakubwira amabanga y'igihugu amabanga ujejwe n'ico uzokora ubitahuye urabikora
wumvise utabishimye hariho umwanya baguha ukavuga ati jewe nsanze narihenze gusa umuhamagaro kuko kuba umusirikare umuhamagaro usanzwe utari umuhamagaro wawe uca uzinga ikoti ukavuga uti nasanze narihenze nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu mfise barakwereka ingene utekera ibyawe kwisubira iyo rero uwo muntu yaha gukora ivyo baba bamutegetse agaca yimvira yuko yokora ikintu nk'iki ubusa umusirikare w'umurundi donc hano ngoca mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo akabuye ka gisirikare c'umurundi ibi inye ntashobora kubigira abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi abasirikare b'abarundi saba cangero bisubiyemo abasirikare b'abarundi ni intwari baramize akabuye k'abagabo kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cane ari babitumwako ngira murazi soma nyene hari hameze ukuntu bahagize ubu babita papa Burundi muri Centrafrique babita papa Burundi so kubera bagiye kuba papa ni kubera ibikorwa by'abapapa bakora vyiza bakora nk'abikorera mu gihugu cy'wabo none bamaze kubahayagiza mu makungu Somalia siyo yari yororo na Centrafrique siyo yari yororo mugabo bagiye ngaha muri Congo induru zikavuga arahantu kukingira n'igihugu cy'wacu ku mubanyi none iyo ntambara iri Congo umutekano uri Congo kugarura niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha urumva ababinuza inkuru n'abatabizi byiza bavyorosha canke abagomba kubigira ngo bacemwo abasirikare imice babwire yo kuja kuri Congo muri Congo kugarura y'amahoro n'umutekano n'amakosa kubera ko atari amakosa kuja muri Somalia kubera ko atari amakosa kuja ahandi amakosa yoca bangaho wumva ivyo ni ubutumwa mu bundi iyo bagutumye umusirikare uragenda utabishatse naho nyene urabivuga ugasubiza umwambara hamukage kwikorera ikiwawe rero iki abariko barakivuga n'abatazi igisirikare jere igisirikare ndakizi ndakimaze imyaka 30 ababivuga bari nabo usanga bavutse ndi muri cyo atabatazi n'ingene cyubatse jere ndakizi n'ingene cyubatse mvuga ivyonzi kandi ibyo nakuriyemo kandi ibyo mbayemo uwurusha kukimenya azocaza tuvugane tuyange tugire deba uvere yanzi nazoca nene y'abantu boba barabinyegeje urakoze umuntu yabaje ico kibazo agize neza cyane bikaka mu twateye umuntu wese azi yuko hariho igisasu caguye mu rupangiwe canke ahantu hanyegeje ntahora agahora ngo rakibitse nta muhinga wavyo ndabizi ariko mu gisivili gishobora kumara umwanya kikarindira akazabona kimusabiyeko kuko bene ibi bifise abahinga naje sindi muhinga wavyo ubwo ndazi ingene vyitwa ndazi n'ingene bikoresha mugabo ndakibonye haje naje ntaco negura ariko uzompamara ngo nzakimutegura hariho abandi babi nonosoro nca ndamutuma ko naho coga iwanje cangira nti ntihagire gukora ko ngaca nkuko rero uwoba yakibitse yikwege itara mu gashamba ko ntaca coga ikoza atari uko gusa gishobora kumuhitana kigahitana n'abiwe rero mudufashe gutera akamo bumve ntihagire uwugira singabibazwa ntihagire uwubi ntagondwa kuko ni igihugu cacu turagikunda twese kandi dukunda n'abarundi bose umuntu azi canke yabonye igisasu kitaturitse mu rupangi we canke mu nzu iwe ko numvise hariho n'icaguye mu modoka batubwiye bati y'umudokiteri bati ingo twace turungika baze kudukura yaciye afuka arareka niyo modoka ntiyasubiye kuyijana niko bimeze ati